Amori mana bane namwe nshuti bakundo mwashimiye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV. Numwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Amande y'impapuro zisabwa kugira ngo urondere impapuro z'inzira, kwambara ukikwiza canke kwambara ukakurikiza imico y'ikirundi navyo nyene biri mu bisabwa. Ivyo bivugwa na Colonel de Police Desire Nduwimana, umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi. Muraza kubikurikirana murano makuru. Abanyagihugu bo mu Kibenga batewe n'amazi barasaba yuko bofashwa kugira ngo bashobore kuva mu kangaratete barimo. Navyo nyene muraza kubikurikirana murano makuru. Turafise n'ayandi makuru atari make twabateguriye mu kanya idonido ry'amakuru yacu tuza kubashikiriza kuri uno munsi. Nongeye kubaramutsa ndabaha nikaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru yacu. Nkuko twababwiye mu ntangamarara, hampande y'impapuro basabwa kugira ngo barondere impapuro z'inzira, abagana mu biro vya PAFE barasabwa yuko bo kwambara bakikwiza. Bernice Igiraneza. Mu Burundi kugira impapuro z'inzira hari bisabwa n'amategeko uwuzirondera ategerezwa kuba afise, nkuko bivugwa n'umuvugizi w'igipolisi Colonel de Police Desire Nduwimana. Umwe n'igihugu yipfuza urwo rupapuro rw'inzira rumufasha kujabuka imbibe z'igihugu, baramusaba ubwa mbere foto passport, twadufoto duto tw'umuco. Baramusaba fotokopi ya karangamuntu, baramusaba attestation de résidence, bakamusaba attestation d'identité complète. Hari naho bamusaba mbere n'urupapuro bamaza yuko kwa muganga akomeye neza, atomokewe neza, afise amagara meza. Hanyuma izo mpapuro kandi nizo zisabwa no kuzindi passport zimwe twavuga passeport de service canke passeport diplomatique. Mugabo ngaho naho aracasabwa na attestation de service, kuko izo bumva ko ziba zijanye n'imirimo ajejwe mu gihugu. Kuvyerekeye inyambaro n'inyifato ugiye kurondera izo mpapuro ategerezwa kugira, Desire Nduwimana yaratanze umuco. Uje gusaba ijambo urayitegura ukarivuga mu fasoni, no kuvuga umuntu aje atambaye uko bijanye n'imigenzo ndundi. Umuntu bamubwiye ati banza urindire ngaha nta mutegetsi yo kwakira wambaye gutyo, none wogenda gusaba ico kintu ukagenda wambaye ikabutura, ukagenda wambaye kandambiri ikadata. Igihugu cyose kigira amateka yaco n'imico yaco. Ugiye ugasanga uko abarundi babaho, gerageza bubaha imico yabo. Hanyuma ibyo by'amadrede navyo hari ababikunda, mugabo igihambaye nuko wubahiriza imico y'igihugu c'u Burundi mu gihe uri kurarondera ikintu mu maserivisi yewacu. Izo mpapuro zose zikaba zirondererwa muri komisariya nkuru ijejwe uruja n'uruza rw'abinjira n'abasohoka mu Burundi, Commissariat Général de Migration muri rw'igifaransa, canke ku rubuga rw'ico kigo migration.gov.bi. Abanyagihugu batewe n'amazi muri quartier ya Kibenga muri zone Kinindo barasaba yuko bofashwa kugira ngo bave muri kangaratete. Ivyo tubishikirizwa na mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Muri quartier ya Kibenga, imwe mu zabangamiwe cyane n'iduka ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika, aho ndetse gushika n'ubu amazi akiri menshi mu mihana, ubuzima ntibworoshe ku banyagihugu bakiharangurira imirimo, kanatsinda n'abanyene bahagumye ko babuze iyo bahungira. Ngaha hose nk'abantu twadandaza, urumva hose hari huza amabotiki, bamwe barahunze baravamo tani kintu na kimwe bakuyemo. Twebwe urabona ko turimo naho urabona ko byahombye, nta mukiriye numwe ndashobora kwirirwa atamukiriye numwe ndose. Kandi hariho hovarasiyo
hamwe ndanabura na rasiyo aha ndadaha akaguma agwiraho hose nta munsi ntadaha nko ku munsi nka gatanu nabyihojeje nyene bikagwira ni nka gatanu aho mba nabyihojeje amatweti yaruzuye tindira kugenda gusembereye ruguru ahantu batarashikirwa n'amazi naho hageze kuryama twarubatse ubugunira dushiramo umusenyi turahagararako agatana nako kari hejuru ko turyama hejuru y'amazi twete yaruzuye amazi aratemba aho hantu duca tugiye kuryama tuyacamwo tubandanya nyene tuja kuryama nta kuntu twojya nyene nta kuntu kujya gusembera nene twogira kuja gusembera dusama twareti no kubagora kuduha aho baryama nyene biratera ingwara nyene turavyihanganira banyagihugu batabaza kuri wowe wese afite icyo ashoboye kubagarukirako gusaba nyene ko bodufasha nyene ababijejwe nyene nabo bakareba ibi bintu kuko namwe ngira murabibona sivyo mbona je nyene kwera kuko twarahombye aha mbere no gutaha nyene sinzi kuntu no bivuga cyo twosaba twebwe mwodufasha no kuri nk'intererano no kuri muzamukoje umuntu akaronka ahantu yisanzuruye azaraje mutweti yiwiwe cyangwa nkandi hantu twebwe ibintu byaratwawe amazi yadushikiriye impuze ziri muri Tanganyika nyene nihata Nkuko tubisanga ku rubuga rw'imbonesha kure y'abafaransa France 24 yanditswe kuwa 14 Rusama umwaka 2024 yerekana ko kuva mu mwaka 2023 abantu bashika ku 200 barataye izabo kubera imyuzurira mu Burundi. Amezi abiri ararumanye hatangujwe umugambi w'igihugu witiriwe zero deshe kugira ngo basukure igisagara ca Bujumbura ndetse n'igihugu muri rusangi. Uko bigaragara nuko mu gisagara ca Bujumbura isuku ryongerekanye ariko kandi aracariho ibikorwa bitari bike bitegerezwa gukorwa kugira ngo isuku rigaragare hose. Nkuriye mugezi wacu Alain Loris Ndongozi. Igenekerezo rya 19 ntwarane umwaka wa 2024 niho umutambukanyi mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yugurura ICS umugambi zero deshe ufise intumbero yo gusukura igihugu cyose cy'u Burundi mu kiringo c'imisi jana. Icya kabiri c'ico kiringo caramaze kurangira. Nico gituma imbonesha kure ya BTV yatembereye mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo yirabire uko isuku gifashe inyuma y'itangura ry'uwo mugambi. Aho twaciye twiboneye ko hari cyahindutse kinini no kuvuga ko isuku riko riritabwaho mu mabarabara haba hariko harakubugwa cyane cyane amasaha y'umurango abafise amazu bakoreramwe mu gisagara hagati baritwararika kwegeranya imyanda imbere yaho bakorera. Amashugwe yaratewe ku mabarabara atandukanye n'ibindi bikorwa by'isuku bitandukanye byarakozwe ariko nubwo biruko hari intambamyi zimwe zikiboneka. Ibikono vyagenewe gutabwamo imicafu biruzura ababigenewe kubitora bagateba kubitwara rimwe na rimwe bigateba bigaseseka impande y'ivyo bikono bigatuma imicafu isubira kwibonekeza. Hari n'abandi bavyegeraniriza imbere y'amazu yabo ariko ayo mashira hamwe ajejwe kubitwara ntaze kubitwara. Iyindi ntambamyi ikicibonekeza nuko umengo isuku riraba hagati mu gisagara ca Bujumbura gusa kuko henshi muri amwe mu makartier hagicibonekeza imicafu itandukanye ku mabarabara. Mu gihe hasigaye iminsi mike ngo ikiringo cahawe uwo mugambi kirangire harakenewe kongerezwa inguvu ku giti c'umwe wese no kwijukira isuku haba ku mubiri mu miryango mu bibanza bihuriramwe abantu benshi n'ahandi hatandukanye kandi abarundi bomenya ko gukora isuku bitazoherana n'iyo minsi jana y'umugambi zero deshe. Tubibutse ko umugambi zero deshe watangujwe mu ntara ya Gitega naho n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene Angeline Ndayishimiye kuwa 20 ndamukiza umwaka wa 2024. Inkuru iyo mu makungu ari nayo igiye kurangiza ano makuru yacu tuza kwishikirizwa na Nathan Ntunzonimana asanzwe yimenyereza hano kumbonesha kure yanyu ya BTV. Mahama Adris Deby Itno yatowe nk'umukuru w'igihugu. Yararahiye amabanga y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane uheze mu birori byari byitabwe n'abakuru b'ibihugu batari bake bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mahama Deby Itno ku myaka 40 yiwe yaramaze imyaka 3 ku butegetsi. Yatowe kuba umukuru w'igihugu ca Chad ku majwi 61% itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu.
nk'uko vyavuye mu matora ya nyuma yatangajwe mu ndwi iheze n'inama ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Dusimbira mu gihugu c'Ubufaransa. Kuri uyu wa kane uheze n'uyu wa gatanu, ibinyamakuru n'amaradiyo bigize France 24 na RFI na MSD vyagize imyiyerekano. Nta kiganiro canke amakuru biriko biracisha kuri izo mbonesha kure, havuga imiziki gusa. Biyamiriza umugambi wo guhuza imbonesha kure y'igihugu ijejwe ivy'imico n'akaranga, bakagira imyiyerekano bavuga ko badakeneye ko iradiyo zose zigira iradiyo imwe ngaho mu gihugu c'Ubufaransa. Iyo mbonesha kure France 24 ikaba ifise 40 iri mu Gifaransa, mu Congereza, Icarabu n'Ikiespanyol, bakaba bafise abamenyesha makuru 540 hamwe n'abamenyesha makuru 200 kw'isi baguma bamenyesha makuru. Abantu amamiliyoni 150 nibo bama bakurikirana iyo mbonesha kure burindwi. Mu ntumbero yo kurabira hamwe ibiganiro hagati y'umushikiranganji wa mbere Gabriel Attal n'umukuru w'igihugu, ubuyobozi bwateguye gukoresha bitanga bo hanze nk'uko bivugwa n'amashirahamwe y'abikorera ivyabo. Nk'uko bimenyeshwa n'ubuyobozi bw'imbonesha kure y'Ubufaransa ko ibice 12% ku buzi bwose bwaciye buja hamwe mu iradiyo y'Ubufaransa. Ishirahamwe CNG ryavuze ko ibice 22% vy'abamenyesha makuru bari mu myiyerekano. Iyo myiyerekano itari mike yabereye mu Bufaransa mu gisagara ca Paris hafi y'ubushikiranganji. Mu ikete giswe ngo nta kubomora iradiyo, iryo kete rikaba ryazanywe n'abakozi amajana n'amajana mu bushikiranganji. Ni kuri iyo nkuru ivuga amakuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu twabashikirije kuri uno munsi, twaba tubifurije umuhingamo mwiza. Imana ibafashe mubandanye muhimbaza intango nziza ya weekend.